paruwasi ya Muramba diocese ya Muyinga mu ntara ya Muyinga nyene. Abaririmbyi bariko baririmbira hafi ikibanza gishinguwemwo abantu benshi bishwe barashwe mu magume ahitiye. Musenyeri Yohakimu Ntahondereye ati iri ni isango ryiza ryo guhimbaza umwaka wo kugiranira ikigongwe no guhariranira. Muri izo ngingo z'iyo nama harimwo ingingo ihambaye yuko buri mwaka twokwama duhimbaza umunsi mukuru wo kurekuriranira no gusubiza hamwe. Muri iki gihe rero turiko turashira mu ngiro iyo ngingo. Niryo sango twafashe kugira ngo muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 duhimbaze ivyo vyiza, ukurekuliranira no gusubiza hamwe kugira ngo abantu bashobore kubana mu butungane n'amahoro birama. Twari tumaze umwaka wose turondera gushika ku ihangiro ryayo rya mbere, naryo ni iri ry'uko imibano Rukristo yacu yotubera by'ukuri aho twimenyerereza kubaho twunze ubumwe n'Imana no kwiyumvamo ko dusabwe kwisunga akarorero kayo mu kubanguka kurekurira abatugiriye nabi no kurondera gusubiza hamwe nabo. Abakorewe ubwicanyi mbere n'ababukoze bahavuye basabana ikigongwe mu nkuka y'imisa yariko irabera muri paruwasi. Intambara igihe yabera ngaha muri paruwasi yacu, jewe nari mu bari ngaha mu ngoro y'Imana, banza gukengurukira Imana kuko ico gihe ndi umwe yasigaye mu isengero hagati y'abahitanwe n'intambara n'amasase yari ngaha mu ngoro y'Imana. Navuye ngaha mu ngoro y'Imana niruka atanumwe asigaye ngaha. None rero inyuma yaho twahunze tugenda mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Uwo mushinga ntahe Manirakiza Madobo nawe yagumye kuboha kuno, ariko umunsi umwe twiyumviriye kuduka i Muyinga kuronderayo utuntu dukeneye. Hanyuma tumaze gushikayo turaheza turaraba utwo twogura. Uwo mushinga ntahe Kambareko Abraham, sinzi ukuntu twamukubise ijisho nawe aratubona, hanyuma duca tubona yuko ibibazo bigomba gukomera, kuko yaciye yiruka mu kanya duca tumubona ari kumwe n'abandi. Hanyuma Manirakiza yirutse ukwiwe, nanje niruka ukwanje, gutyo tubona yuko ubuzima bwagomba gusigara i Muyinga. Niho rero bavuga tuti Imana yaturokoye ku buryo twabona yuko ubuzima bugomba gusigara i Muyinga, na cane cane ico gihe ko twari dusanzwe tuzi yuko hariho ubushobora kuzira ukuri n'ubuzira akarengane. Ubu muvukanyi rero Burahimu, ku mutumba turafise abantu benshi baguye mu gice ca Nyarunazi, ari naco gituma twagumye tumufizeho kwinkeka ko baduha amaraporo yuko mu babishe ariwe yabatangayo barimo. None rero mpagaze ngaha kubw'ivyo bibazo vyagomba kubera i Muyinga Imana igakinga, no kubw'ivyo vyiyumviro vy'abiwacu bapfuye bishwe, mbere harimo n'uwatemwe ukuboko mugabo ubu akaba akiri Imana yakinze kubera twari tumufise kizo nkeka n'ayo mazinda. Mpagaze ngaha uri kumwe na Manirakiza Madobo kugira yiyumve yisanzure yuko tumugiriye ikigongwe, aremuruke ku mutima natwe turemuruke, hanyuma tubandanye tubana nk'abavukana, na cane cane muri iki gihe co gusubiza hamwe no kurekuriranira n'iyindi myaka yose izokurikira. Imana imuha amahoro ku mutima, natwe dufashe kwama turekuriranira kugira ngo twame tuvukana twese nk'abana b'Imana
murakoze nitugire Kristu. Jewe nitwa Kambayeko Burahimu, nkaba nshimye imbabazi umushingantahe Madobo Yohani. Uyo mushingantahe Madobo Yohani yarangiriye nabi, anyicira abantu babiri. Muvyaranje w'umugore yarahetse umwana, acamuta kwibuye, acamuterera mu ruvubu. Amutereye mu ruvubu nari Muyinga, niho naca ndavyumvise Madobo tutatangura guhigana. Mugabo Imana yarakinze ku buryo Madobo ntamushikiriye, kandi uko nabishimye sinkamushikiriye, ndamushikira yarapfa. Ariko rero nukuri ndamusavye imbabazi kuvyo yabiri ivyiwara vyivugira, kuko jewe aho tumaze kubonanira twarashikiriye nyakubahwa Buramatari y'Imuyinga. Tumushikiriye yaciye arungika konseye wiwe cy'akanyamunani, acarazaga kuri komine. Baratwumvikanishije, ngira ni naco camusibije, twarumvikanye, naramurikuriye nawe arandekuriye. Namwe yosiba ndibaza ko vyoba ivyo bintu yiyumviriye. Ibindi nta kindi kintu nenzaho, amakuru yanje nayo. Tugire Kristu. Jewe barabana n'umukobwa yitwa Leticia w'Umututsi, yari imfuvyi, twari twibaniye mu mahoro. Ku ntambara yandadaye baraje ngo bamugirire nabi, baramuvana muhira iwanje, baramumanukana muhira iwe, hanyuma baramugirira nabi Abahutu. Ntabwo hari ku mugoroba w'ijoro, nagiye mbona agarutse mw'ijoro bamuboheye amaboko imugongo, numva arampamagaye ngo ndantabara umbohore. Narafashe ya migozi ndayicagaguza imbugita ndamubohora, maze kumubohora hanyuma ndamushusha amazi ndamukanda, maze kumukanda bukeye niho haciye haza igitero c'abasirikare kirongowe n'umushingantahe yitwa Berenari n'uwundi muhungu wabo w'umusoda yitwa Berekimasi nyene wa Notari, n'abahungu bo mu gashingantahe bita Baruganire baje kudutera ku musozi w'Irugazi. Baciye bamufata uwo mukobwa batangura kumukubita, uwamuhimbiri waguma mw'aba Bahutu ngo uko arahiga. Arawe arababwira ati nukuri jewe abantu twarabanye neza, ntimubagirire ikosa. Burya baciye bamutwara, bamaze kumutwara n'inyarunazi, impuzu ziwe zose zari mu nzu iwanje narazihunganye ndazitwara n'ibushubi ndazigarukana, maze kuzigarukana amahoro amaze kuza buke buke, naramutumye karaza arazitora. Nukuri imigisha yampaye ku Mana nabo niyo nkugenderako, gusa yaritavye Imana. Abo nabo baje gutera Bugazi nyine abo navuze, bishe abasazanje babiri, bose barapfuye. Nta numwe hano aza kudusaba imbabazi, ahubwo twege tubashingiye intahe, tubasabire ikigongo ku Mana, Imana ibagirire ikigongwe kuko bakora ivyo batazi. Nitwa Serena Ndoricimpa, nkaba rero jewe naranyegeje umushingantahe yitwa Sergio Wantegiribiba nyene. Hanyuma maze kumunyegeza yaraje ndamubona hariko arinyegeza mu gashamba bariko baramuhiga. Hanyuma ndaheza ndamukubitiriza kwijisho, ca ndamugirira ukuboko nk'uku, ca ndinumira. Burya rero baraje bariko baramurondera, barambaza ngo mbego nta Sergio yobaciye ngaha. Nemwe ntishwe jewe ntawe nigeze mbona. Burya rero bararenganye, bamaze kurengana nca ndaheza ndamugenda ndamwakura, acaraza ndamuhindara araryama. Yahengereye mw'ijoro nka saa 9 z'ijoro, acarajabuka inyarunazi yo bahungiye.
burya rero amaze kugenda niho rero hagera bukeye bwaho haje ico gitero kica gihitana rero umugenzi wanje baramwica burya naho bamwiciye sinzi n'irambo ryiwe sinzi naho bamutaye burya tuzi yuko nyene nkeka bataye mu ruzi ariko je ico gikorwa mugana mu baje kwica nukuri uwo Seregiyo ntiyigeze ahaza naho Imana yamuhamagaye ndamusabiye amahoro ku Mana ntiyigeze aja mu vyo kwica. Murakoze tugire Kristo. Yego tugire Kristo. Jewe ibintu byambayeho kuri uyu sinabisanga. Burya haruguru y'iwanze barahise umuntu abasoma bateye mu ijoro nko mu masaha y'ine y'ijoro, hanyuma umugabo wanjye nawe akaba yagiye gukurikirana iyo nduru, hanyuma nabaye haciye akanya numva umuntu arampamagaye ngo niwugurire ikintu tugomba kwirabira muri iyo nzu, nange ndamubwira nti none umuntu areba ibintu mubireba mu ijoro ntireka muroza neza mu gitondo. Burya urugi baciye barutera umugere, hanyuma inzu irasiduka, nagize ratera induru basaba arinzira abantu 6, hanyuma bagiye kwinzira nta kibankubise nta induru barankubise inkoni kw'izosi sinababaye cyane, baca baditagura impene nange ntanda kugihumura, hanyuma abantu bamaze kuza bakurikiraniye aho baciye naciye bambaza umugabo wanjye arambaza ati none muri abo bantu nta n'umwe wowe wamenye? Jewe naciye mvuga kubera igihumura naguye kuko umuntu asa n'uyundi, naciye mvuga gutya harimo umuhungu Manweri ntumenga yo bari muri abo bicanyi bisa niragira nkoyoyo. Burya bukeye mu gitondo baciye mbona bamuzanye bashikana ku irembo iwanjye baguma baramudugana na Muyinga. Ibyo bintu byambaye ko nta bisaka, n'umugabo wanjye yaritavye Imana tuba twazananye gusaba ikigongwe hamwe yombabarira n'ukuri ntibyambaye ko ndabisaka tugire Kristo. Niho rero nkuko ijambo ry'Imana tubisanze mu ntuze mu cyagisho cy'abantu twese utureka ibicumuro byacu nk'ura tukaba tugiye nabi. Kubera ivyo ko asabye ikigongwe kiwe ndamurekura icyese mu isengero ryose n'abungere bacu n'abasirikare twabibona nta kibi ku mutima wanjye mufiseko, ndamurekuriye agenda amahoro atubane mu mahoro. Murakoze tugire Kristo. turagira ngo dusabe rero ko mugabiye kurikuranira no gusubiza hamwe muhezere umutima u Rwanda mu nda. murakoze cyane. Pierre Claver Ndayicariye umukuru w'umugwi Severe ati hari icyo nsaba abihebeye Imana kubijanye no kunywanisha abarundi. Nukubibuza ko barabizi, nukubibuza no kubabwira ko barya abakristo mwigisha misi yose harimo benshi bakomeretse kandi bakomerekejwe n'ingorane zitandukanye zabaye mu myaka itandukanye zashikiye igihugu cacu. Muzosome rero Luka, Matayo n'abajya bandi ntadondaguye, muzi mutime yacu hari abavyeyi bakomeretse, hari abo muhuha bakagwa hasi. Ni bimwe Padiri Karorero yita amaganya, akabonge, amarira n'ibindi mwaba mwigisha. Mwebwe mwihebeye Imana, mwebwe mw'ijambo ry'Imana, muhagurukire ukuri, mwubahure abakristo, mwubahure abarundi, mwubahure indero yacu ishinga imizi ku kuri.
aha rero mukamenya ko umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe ubu uri mu gikorwa cyo kurondera abagiriwe ubwicanyi n'ababugize kugira ngo basabane imbabazi.